nonge kuronka akandi kanya ko kuja live. Ndazi muramenyereye ni Fofo agarutse ku murongo ubugira kandi. Okay, welcome, ndababona. Ndababona kabisa, ndababona niho muri. Ego hanyuma uyu munsi ngomba nababwira ikintu gikomeye cyane kandi gihanze ingo nyinshi, ikintu gikomeye cyane gihanze n'urukundo. Ngomba tuganireho gatoya kandi biraza kubagirira akamaro. Hanyuma ntitwibagiye kubibusa gukora like kuri page Fofo, kuja kuri YouTube channel ya Fofo Ivy'iwacu TV, gukora subscribe, ukalikinga, ugakora share. Byose turabibibutsa abakunzi banje nyene mukunze kunkurikirana, kandi turabashimiye cyane kubera ko mubandanya mudutera intege, mubandanya mutwereka ko turi kumwe, mubandanya mutuba hafi. Turabibashimiye. Nimba uyu munsi dushobora kuba dufata akanya ko kubaganiriza, nuko tuba tubona ko muri kudukurikirana 100%. Okay, uyu munsi rero ngomba tuganireho ku kintu gikomeye cyane gihanze ingo nyinshi cyane, gihanze n'urukundo. No kuvuga ko ingo nyinshi za kino gihe uri kurikirana ingene abantu babayeho, abantu babayeho mu buryo butangaje. Abantu bari kubana batabanye. Sinzi nimba ndi gukoresha iyo mvugo mushobora kunyumva. Usanga umuntu n'undi babanye mugabo batabanye. Uraza kunkurikirana cyane kandi uraza gutahura. Iyo mvuze ati umuntu n'undi bashobora kuba babanye batabanye, no kuvuga ko hari uburyo bano bantu bahuriyemwo mu kugira ngo baje gushinga urugo, mu kugira ngo babane. Ubwo buryo nabwo n'ubwaye ni bwa buryo usanga akenshi abantu baba baragiye mu nkundo, za nkundo zo guhemukiranirana. Okay, ugasanga umuntu yaronse urukundo, yakundanye n'umukobwa canke agakundana n'umuhungu, ugasanga yaramukunda cyane kweri, yaba umuhungu canke umukobwa, hakageraho umwe muri bo babiri ahemukira uwundi. Iyo habaye deception rero, uri umuhungu canke uri umukobwa, mu mpande zose zibiri uragira ikibazo. Okay, uragira ikibazo gikomeye cyane. Iyo umaze kugira ikibazo gikomeye cyane, wewe uba warahemukiwe, no kuvuga ko harageraho rero uza kurondera uwundi mukobwa canke uza kurondera uwundi muhungu, muja mu rukundo, ukaca upfa guhitananisha ibyo ubonye, mugabo bidasobanuye yuko uyo mukobwa canke uyo muhungu mugiye kubana kubera ko wamwiyumvamo canke kubera ko wamukunda. No, mugiye kubana kubera ko wahemukiwe, ukaca usanga uri kuyita kuri songoye. Niyo mpamvu vuga nti hari imitima ibiri usanga muri urwo rugo iri kubana itabanye, bitewe n'uburyo mwahuyemwo n'uyo mukobwa canke bitewe n'uburyo mwahuyemwo n'uyo muhungu. Akenshi rero uzobibonera kuki amakonsekansi araboneka. Abantu babayeho muri tricherie. Ugasanga umuntu n'undi babanye muri tricherie kubera ko ntabwo yamukunze, arafise uwo yakunze. Okay, arafise uwo yakunze mugabo yaramuhemukiye. Rero amaze kumuhemukira, noneho afuye rero kuja guhitananisha uwabonye. Swate murashobora guhura n'umukobwa mu nzira zo kumutera inda, mugabo utamukunda, byose bibaho. Rero muri izo nzira ugasanga wamuteye inda, mugiye kubana. So kuvuga ko mwagiye kubana kubera ko ari wo wahisemo, ari wo mutima wawe wakunze. No, mugiye kubana gusa kubera ko wamuteye iyo nda, kandi mukabana mukavyara abana, mugabo atari go rukundo rwawe.
hari ikintu bita amarangamutima. Aya marangamutima tuvuga by'ukuri arakomeye cyane. Hari umuntu ushobora kuba waramugiriye amarangamutima akomeye kweri, ukumva neza yuko unamubuze wogira ibibazo, ukumva neza yuko unamubuze hari ikindi kibazo cyo kwaduka muri wewe, kandi koko byamaho. Hari abo twabonye usanga bahitamo gufata imigozi bakiniga bagapfa, ukaza wumva ngo jewe sinshobora gupfa kubera umukobwa canke je nshobora gupfa kubera umuhungu. Iyo ubivuze gutyo ntabwo uragira amarangamutima canke ntabwo urakunda. Mugabo menya neza ko runo rukundo turi gusigura hano ni ikindi kintu gikomeye cyane. Rero ingo nyinshi rero za kino gihe zibaye muri trisheri, ugasanga nukuri babanye batabanye. Nikizokwereka abana bantu ko babanye batabanye n'icyayi. Iyo bamaze kubana mu rugo, sibyo, baramaze kubana mu rugo, akenshi habaho kutitana naho. Mwahuye amarangamutima yanyu adahuye. Okay? Mwahuye mu buryo butandukanye. Kumbure mwahuye warahemukiwe, ufise ibisebe by'uwo wakunze mugabo yarakwanse, ukacufa kwita kuri songoye. Sibyo? Ati rero hakombura byose. Mu Kirundi baca umugani ngo ikibuzi nkware kivumbukana igihona. Je nibaze kari ko bahuca. Urumva rero ukacuvumbukana uyo kubera yuko wa wundi wakundaga wamubuze. Ivyo birashobora gutuma ugira ibibazo mu rugo. Ntabwo uzoba mu rugo wishimye, nta n'umunsi. Ntushobora kuba mu rugo wishimye mu gihe wabayeho muri ubwo buryo. Wagiye kubana n'umuntu utiyumvamwo, wagiye kubana n'umugore udakunda, ahubwo ugiye kubana nawe mu nzira runaka mwahuriyemo, ugiye kubana nawe kubera ikintu runaka cyahabaye. Sibyo? Ngomba kuvuga gutya, akenshi rero zinongo akenshi usanga ziguma ziri mu bibazo. Kandi rero ntimwibaze yuko ibi bintu bishikira abantu batakijijwe gusa. N'abantu bakijijwe birabashikira, na cyane abantu bakijijwe bobo ni too much. Urashobora kuba uri umupasiteri, abantu bakabona usohoka mu rugo rwawe bimeze neza, ariko muri wowe atamunezero wigera ugira w'urugo rwawe. Sibyo? Mugabo wasigura mu rushengero canke wavuga ijambo ry'Imana, abantu bakuzuzwa, abantu bagafashwa. Mugabo ubanye n'utakunze. Rero kujya kubana n'utakunze bitumye ubaho mu buzima bwo kubabara, bwo gutontora misi yose. Ubwa mbere wiyumvira ati uyu muntu sindi mwirukane, ntituri buvane, ndarongo ishengero, none twovana gute? Abantu bo byakira gute? Byogenda gute? Ukarabisha amaso yawe y'umubiri ivyo ubona ati eske abantu bo byakira gute? Gutyo rero umaze kwiyumvira ico kintu gituma ushobora kwigumya, ukifata uburyo bwose ukavuga ati nta kundi byarabaye, reka ubu buzima ndabubemwo. Umva, ubwo buzima ntabwo bubayemo kubw'umunezero, ahubwo ubayeho mu buzima bwo gutuntura imyaka yawe yo kubaho kose. Kubera gutinya amaso y'abantu ati birinze bishika tugatandukana byogenda gute? Hari ikintu gikomeye cyane ngomba ndabereka akarorero gatuma ko ushobora kubereka ko ino mitima ibana itabanye ibintu bigenda bishika akenshi biboneka. Uzoyibonera kuki rero ino mitima ibana itabanye. Akenshi ino mitima ibana itabanye uzoyibonera mu buryo babanye mu rugo, na cyane muri rapport sexuel, muri ya mibonano mpuzabitsina.
ari ingo nyinshi usanga kenshi rapport sexuelle bazikora buri munsi buri gihe. Hari urugo usanga imibonano mpuzabitsina bayikora buri munsi uretse habayeho defo yo kugwara gutyo. Mugabo mu gihe bose bakomeye buri munsi ni ngombwa bakore rapport sexuelle. Hari n'urugo usanga babikora kabiri ku munsi, hari n'urugo usanga babikora rimwe mu ndwi. Okay, izo ngo zose ndiko ndasobanura hano ntibirasobanura yuko aba bantu bahuye muri bwa buryo bwo kubana batabana. No, aba bantu babarahuye mu buryo bwiza cyane, kubera ko ino mibonano mpuzabitsina niyo ituma urukundo rugwira. Iyi mibonano mpuzabitsina niyo ihagarikira ikintu cyose mu rugo. Iyo ibuze rero nituze turishiraho ngo tureke kubivuga, tuzobivuga kuko imibonano mpuzabitsina ni ituma umugore n'umugabo babana. Nta kindi kintu gihari, nico kibahuza hagati y'umugore n'umugabo. Rero mu gihe yabuze mu rugo, nibaze ko muri uru rugo haba hari ikibazo gikomeye cyane. Okay, muri uru rugo haba hari ikibazo gikomeye cyane mu gihe ino mibonano mpuzabitsina yabuze. Rero ndiko ndasobanura mvuga nti urugo rukora imibonano mpuzabitsina buri gihe ruba rufite urukundo rudasanzwe, kuko mu gihe mudakora imibonano mpuzabitsina buri munsi, sibyo, menya neza ko urugo rwanyu ruri mu bibazo. Urugo rero rwahuye imitima, amarangamutima y'ugo rugo asa natahuye neza, bo baranabivamo pe. Ugasanga bakora imibonano mpuzabitsina rimwe mu kwezi, rimwe mu mezi abiri, rimwe mu mezi atatu. Ubwo koko ushobora kumbwira yuko izo ngo zifata uyo mwanya wose ungana gutyo mu gukora imibonano mpuzabitsina? Ushaka kumbwira ko izo ngo zihagaze neza pe? Iyo uhuye n'umuhungu cyangwa umukobwa mwatwaranye, imitima yanyu ihuye, amarangamutima yanyu mwese ameze neza, nukuvuga ko muhoranirani inyota. Umugabo abona umugore wiwe buri mwanya kari mwiza, umugore abona umugabo wiwe buri mwanya ko ari mwiza, ahora mwifuza buri mwanya, ndetse ashaka ko amuguma hafi. Okay, kujya kwifuza umugore bigutera wowe umugabo kumva yuko mwokora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina buri munsi. Kubonye madame wawe ukaca wumva ko umukunze, ukubonye madame wawe ukaca wumva ko ico gikorwa mu gikora. Okay, mugabo hamaze kubaho kumara ukwezi kose, ugasanga mu kwezi mubikoze rimwe, murara ku buriri bumwe, mutaha mu nzu imwe, ugasanga ukwezi kose kuraheze muri gukora imibonano mpuzabitsina, imibonano mpuzagitsina rimwe mu kwezi. Ubwo rugo ruba rufise ikibazo, kubera ko iyo ukunda umuntu ntabwo mwomarana ukwezi. Egome turabizi yuko ubuzima bugoye, ubuzima buragoye, hari abafatirwa kubera ubuzima. Okay, mugabo nubwo ubuzima bugoye, nta ndwi yose yorindi ihera ico gikorwa kidakozwe, ntibibaho. Hariyo n'ababivamo completely kabisa, bakabivamo ugasanga bari kubikora rimwe mu mezi abiri atatu. Ubwo rugo ruba rwarasambutse, tuze tuvugisha ukuri, ruba rwarasambutse. Iyi rero ni ya mitima yagiye guhura mu nzira nyinshi zitandukanye, ibanye itabanye. Sinzi kunyumva, hari imitima ibana itabanye, mugabo igapfa kubana. Nta kundi, twaramaze kubyarana, nta kundi, ukuntu. Mugabo mu rugo ntibiba bimeze neza, kandi akenshi zino ngo
akenshi ziruhira gusambuka. Niwabona ubanye n'umugore cyangwa umugabo mu rugo, ukaza hari amajambo usanga akenshi akunda kuguma agaruka, ukaza wumva yaba umugabo ukaza wumva ati ese ico tuma canke sije nzobona turatandukanye, sije nzobona turavanye. Ku muntu ukunda ushobora kumubwira gutyo, ku muntu mwahujije amarangamutima ushobora kumubwira ati sije nzobona turatandukanye. Ntibibaho. Umuntu mwahuye mukundanye ahubwo wifuza ko muzokwamana ndetse musazana. Mugabo hamaze kuzaho izo mvugo zo kuvuga ati ndicuza icatumye duhura. Attention. Ndicuza icatumye duhura. Ndabona ko tutazosazana. Urumva iyo hamaze kuba izo mvugo gutyo, zimeze gutyo mu rugo, haba hari ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo amarangamutima yanyu aba yarahuye pe. Umwe wese aba afise uwo yikundiye, yaba ku mugabo canke yaba ku mugore. Okay, yaba ku mugabo canke ku mugore. Hari akantu ngomba kubabwira. Mbe mwari muzi yuko muri iyi mibonano mpuzabitsina iyo wahuye n'umugore mutabyumva kumwe, iyo wahuye n'umugore utakunze, iyo wagiye kubana n'umudamu utiyumvamwo, cyangwa umugabo iyo wagiye uri umukobwa ukaja ku mugabo utakunze, iyo hageze mu mibonano mpuzabitsina harageraho kugira ngo wumve kuryohewe, kugira ngo wumve ko ico gikorwa uri kugikora muri uyo mwanya, bigusaba yuko urinda gukwega impwemu za wa wundi wakunze, mutigeze mubana, wa wundi yagusize mu rukundo, wa wundi yaguhemukiye, kugira ngo uze kuryoherwa, kugira ngo wumve basi kuruhutse. Uri gukorana imibonano mpuzabitsina n'uwo mubana kubera ko mwabanye mudakundanye, mugabo ukarinda kwiyumvira wa wundi nyene, wa wundi, kugira wumve kuryohererewe igikorwa. Akenshi nama nahuye n'ibibazo byinshi cyane abantu bambwira ati, ukaza wumva umudamu ambwira ati mbanye n'umugabo wanje imyaka iyi n'iyi mugabo sindigera ndyoherererwa igikorwa n'umusi warimo, dupfaho kubikora tu. Sibyo? Akenshi wibaza ko biva kuki? Nuko kuntu muba mwarabanye mutigeze mukundana, imitima itigeze, imishaha yanyu ntiyigeze ikundana, ahubwo mwahuye mu nzira zitandukanye, bica bituma mubana gutyo, bica bituma mubana. Okay? Iyi mibonano mpuzabitsina iyo iriko irakora umugore n'umugabo bavyumva kumwe, imishaha yabo yahuye, bahuza, bakundana, n'Imana yo mwijuru iraryoherwa, n'Imana yo mwijuru iranezerwa iyo ibonye uburyo muri kubikoramwo, imitima yanyu mwese yugurutse, imeze neza, mukora ibintu mwiyumvamwo, mukora ibintu mwumva ko biri muri mwebwe ndetse. Okay? n'Imana yo mwijuru iranezerwa. Ariko imagine uri gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu wewe swate wumva uri kuraryoherwa uri umugabo, uwo muri ko murabikorana wapi? Ni bya bindi byo kukubwira ati bikore, kora n'ingoga jewe, kora n'ingoga umveko. Uwo muri kubikorana wapi? Sihari. Ibaze nawe, ni point d'interrogation kuri wowe. Niyo mpamvu nashoboye kuvuga nti hariho ingo nyinshi zibayeho muri tricherie. Ari ingo nyinshi zibayeho muri tricherie. Ugasanga mubanye mutagize mutabanye bitewe n'uburyo mwahuyemo. Niyonzima Christophe. Okay,
ya murakoze cyane. Okay, niyo nzima Christophe. Okay. Oya, ntabwo ari mwe mwenyene mugowe, ahubwo ningo nyinshi zigowe. Ntabwo ari mwe muri Amerika gusa mugowe, n'abari muri Afrika baragowe. Uri gukurikirana n'abari muri Afrika baragowe. Ya, ntabwo ari mwe mwenyene vura. Kubaho muri trisheri, kubaho n'umuntu imitima yanyu itahuye ni ikintu gikomeye cyane. Kandi niyo ufashe ingingo yo kuvyiyambura ivyo bintu, uba ufashe ingingo ikomeye cyane. Kuko abantu barashobora kubona ati, abantu barashobora kugufata ukundi kuntu, mugabo uba ufashe ingingo ikomeye cyane. Kubaho mu mubabaro ibihe byawe byo kubaho kose, ugasanga imyaka ubayeho yose ubayeho mu mubabaro, kirakomeye cyane bene dada. Moise, okay. Egome murakoze cyane ababandanya bankurikirana, murakoze cyane. Iki kigwa kijanye n'ingo kirahanze abantu benshi cyane, kirahanze isi yose. Ntabwo ari kibazo cy'umuntu umwe, niyo mpamvu tuzokwama twigisha, tuzokwama tugerageza uburyo bwose bwo kwereka abantu kubana muri trisheri ni ikintu gikomeye cyane. Ubaho mu buzima bwo gutontora, na cyane je nama nahagaze cyane ku bantu bakijijwe. Ntaho tuba turiko turaja, ntaho tuba turiko turaja. Usanga turiko turajyanana na mu miriro, kubwo gutinya amaso y'abantu, kubwo gutinya abantu bovuga gute, mfashi iyi ngingo abantu bo bibona gute. Egome Nkeshimana, murakoze cyane. Moise, sinashoboye gutahukirwa ikintu ushoboye kuvuga neza, sinashoboye gutahukirwa kugira ndakwishure. Ego Daklene, murakoze cyane. Ego no kuvuga ko rero mu by'ukuri ingo nyinshi zirahanzwe kabisa. Ibi ni ibintu tugenda turiko turakurikiranira hafi, tumaze kuvugana n'abantu benshi cyane. Kubana n'utakunze ni ikibazo. Ego murakoze cyane Bile. Kubana n'umuntu utiyumvamwo ni ikibazo bene data. Kubana n'uwo mutahujije amarangamutima ni ikintu gikomeye cyane. Urazi ingene biraryoshe kuba umugore n'umugabo mubana mwumva ibintu kumwe, amarangamutima yanyu yarahuye, ni ikintu kiryoshe kurusha ibindi byose. Okay, Meto. Ego membo mu bisanzwe izo n'ingingo za leta, ntabwo je nshobora kwinjira muri leta, mugabo ni ikintu gikomeye cyane by'ukuri. Ibyo by'ibiringo we uvuga tubizi hanze y'ibihugu, niyo twumva ko bashiraho ibiringo, naho nyene mugabo muri Afrika iwacu ibyo bintu ntibirabaho gusa. Urumva ko ari ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bihanze ingo nyinshi cyane kabisa. Muri make ndi kwigisha uburyo abantu babana imitima idahuye, ugasanga uri umugore n'umugabo bitewe n'inzira mwahuriyemo, mugaca musanga nyene muri kubana mutabanye.
Ego Desire urakoze cyane ne. Egome Jean Claude, ego nanjye ndabakunda cyane. Ego habona Imana. Birakwiye ko umuntu afata ingingo ku giti ciwe, ataravye urya, ataravye ngo abantu, ataravye ngo isi yose izabibona gute, ku giti ciwe agafata ingingo. Birababaje kuba umuntu abayeho mu buzima bw'umubabaro mu mpande zose. N'abadamu babaho mu buzima bw'imibabaro, n'abagabo kandi bakabaho mu buzima bw'imibabaro. Egome Jean Bosco urakoze cyane. Ngo twoshobora kumenya gute ko oya urashobora kubimenya. None mu gihe umukobwa yaguhemukiye, ni gute udashobora kumenya ko umukobwa yaguhemukiye? Uguhemukirwa birajyana, guhemukirwa birababaza. Utarahemukirwa utamenya agaciro ko guhemukirwa. Mugabo umaze guhemukirwa by'ukuri bigushira ahandi hantu. Umaze guhemukirwa bituma ufata amadecision y'uburyo butandukanye by'ukuri. Urashobora gufata amadecision y'uburyo butandukanye. Hari abahemukirwa bakanabivamo akavuga ati jewe sinzosubira gukunda, bitewe n'uburyo yahemukiwemwo. Guhemukirwa birababaza. Umuntu amaze guhemukirwa arazi impamvu zo guhemukirwa. Okay? Oya ntabwo ndi guhagarara mu bakundana batari hafi na hafi, ahubwo ndi kwigisha ibijyanye n'urugo, uburyo abantu babanye batabanye. Umuntu ugasanga murabyaranye abana 4 5, ariko suko mwagiye kubana mukundanye bitewe no guhemukirwa wagiriwe. Ego Donatier murakoze cyane. Murakoze cyane habona Imana. Birashoboka Apollinaire, birashoboka a 100%. Ugasanga ubanye n'umugore cyangwa umugore akabana n'umugabo mutahujije amarangamutima. Birashoboka bitewe n'inzira mwahuriyemwo. Okay? Ngomba kuguha akarorero kari hafi. Urashobora guhura n'umukobwa mu nzira z'uko wagombaga kumuprofita. Abahungu mufise uburyo bw'ingene mu profita abakobwa. Okay? Wamubonye ntumukunze, ahubwo ushase guprofita mujyamane. Muri uko kujyamana kwanyu ugasanga noneho birabaye, habayemo ibyo kubyara, habayemo ibyo kumutera inda. Aho umukobwa ava ntibashobora kukwemerera yuko uyo mukobwa agenda gutyo. No, ni ngombwa bamuguhe mugende mubane wamaze kumutera inda. Hajya gutera inda n'ikindi kintu, muragiye kubana. None ushaka kumbwira aho hantu ko mwago ugiye kubana n'uyo mukobwa ariko wamukunze? Ntibibaho. Wagiye kumuresha mu buryo bwo kumuprofita, mu buryo gusa yuko uwagombaga ko mwikorera ibyo mukora hanyuma uhita ugenda, hanyuma ibyo bibazo bikaca byaduka. Gutyo rero mugiye kubana imitima idahuye, amarangamutima ntaba yarakundanye. Kiragoye kugira ngo umenye ko umugore cyangwa umugabo atakuvanga. Umukobwa cyangwa wabajije ati niki womenya ko umukobwa cyangwa umugore ko atakuvanga. Kiranagoye kubera ko iyo umuntu agiye kuvanga ubundi ntashobora kukubwira ati je ngiye kukuvanga. No. Utamwifatiye cyangwa ata muntu yagusinye yakubwira ico kintu, ntushobora kumenya ko akuvanga. Ntigishobora gukunda, ntushobora kubimenya ko ntashobora kuza kukubwira ati genda kuvanga. Ibyo ntibibaho. Kiragoye rero kumenya ko akuvanga, kandi haba hari impamvu zishoboye gutuma kuvanga. Ni kwa kudahuza mu rugo. Yego. Fine.
Olivier. Ambo guhemuka biravana, buri umuntu wese afise uburyo ahemukirwamwo. Guhemuka biravana, hari impamvu nyinshi zitandukanye zituma umuntu n'uhundi bahemukiranirana. Ngomba gutanga akarorero kuwe wambajije ati guhemuka biva kuki. Guhemuka hari igihe uhura umuhungu n'umukobwa bahura, wo muhungu ukaba ufise urukundo rwinshi kandi nyakuri ku mukobwa, mugabo wa mukobwa wakunze wewe akabifata ibisanzwe, akabiha valere ntonya, ugasanga wowe ikibanza uri kubiha mu rukundo ntabwo ari cyo kibanza we ari kubitanga. Gutyo uyu mukobwa kuguhemukira bimubera ibintu vyoroshe cyane, kubera ko wowe ntabwo ariko arabiha valere, ahubwo wowe ni uri kurabiha valere. Okay, rero wowe wabihaye valere, iyo bishitse uyu mukobwa akaguhemukira ugira ikibazo cyane gikomeye cyane. Byukuri hari n'abafata ingingo, navuze hari n'abafata ingingo yo kubivamwo, tinzorinda ugasanga afashe ingingo kandi itabereye. Tijewe ndumva ko gukunda ndabifuse mu mutwe ya Hassan. Nuko bimeze, birashoboka kandi bibaho. Nawe usanzwe ubizi ko bibaho. Murashobora guhurira mu kabare ati tugiye rero, ukaca usanga bibaye uko. None ucumbwira yuko uyo muntu wamutwaye kubera mwakundanye? No. Hari n'undi rero uhura n'undi mukobwa, usanga uyo mukobwa yarahemukiwe, hari uwo yakundaga cyane, mugabo aramuhemukira. Amaze kumuhemukira, uyu mukobwa acafa guhitananisha uwabonye. Okay, acafa guhitananisha uwabonye, aje kuri wewe afise ibisebe by'uwo yahemukiwe, mugabo aje kubakana nawe. Nibisobanura ko uyu mukobwa gukunda? No, afise uwo yakundaga, sibyo? Afise uwo yakundaga, mugabo bitewe rero n'uburyo yamuhemukiye akacafa kuza kubakana nawe, n'ubundi muzobana mutabanye. Niko bimeze Moses, niko bimeze. Mu gihe ubona yuko bimeze uko mu rugo nyene, nakubwiye nagerageje kuvuga nta marangamutima gufise ko, kuko yaba yagufise ko amarangamutima ntacyo buza ko ataryoherwa. Umuntu n'undi bakundana ni ngombwa imibonano mpuzabitsina ikoreke, kandi mukayikora mwumva ko muryohewe mu mpande zose zibiri. Igihe umugore atangura guca umugabo inyuma, biba bivana n'ingene mubanye mu rugo. Noneho uku guca inyuma muri kuvuga, umugore agukunda ntabwo ashobora kuguca inyuma, never, ntibibaho. Umugore arinze afata ingingo yo guca inyuma umugabo, nta rukundo ruba rurimwo, ntituze turahendana. Ntabwo noba nkunda umugabo wiwanje ngo ndamuca inyuma, ntibibaho. Urumva rero uyu mugore arinze aguca inyuma, ntibitangura ngo bihera ryari, no. Murashobora kuba mubyaranye na rimwe agatangura kuguca inyuma kubera iki? Ntagukunda. Ego murakoze James, murakoze. Egome. Murakoze cyane, murakoze cyane abakunzi banje twabanye muri kino kiganiro. Ikiganiro dusa n'abakirangije, ndazi yuko cyadufashije twese mu nzira zose zitandukanye. Ndashimiye cyane abashoboye kumuha akanya tukavugana, n'abashoboye guterera ivyiyumviro byabo, ndabashimiye cyane. Egome hama ikintu mpagazeho cyane no kuvuga yuko
hari imitima myinshi ibanye itabanye mu ngo, kandi ingo nyinshi hariyo abantu batuntuye mu rugo mu mpande zose zibiri, yaba ku ruhande rw'umugabo canke ku ruhande rw'umugore. Hariyo abatuntuye rwose kubera imvo n'izo mvo nyene nashoboye kuvuga zo kubana batiyumvana namwo, imishaha yabo kumbure itahuje. Reka manze nsome ino comment hanyuma turangize. No, ntibaguhende. Iyo wahuye n'umuntu yahemukiwe neza, agahemukirwa neza, ntiwibaze ko ngo aba afise urukundo rukomeye cyane. Wapi? Umuntu yamuhemukiye, menya ko ari wo yari yarashizeho umutima wiwe wose. Okay? Aba yaramushizeho umutima wiwe wose. Rero iyo mugiye guhura, wewe wibaza se ibisebe aba afise babingana iki? Bigufata umwanya kugira ngo bivure. Ibyo bisebe vyiwe kugira ngo bivure bigufata umwanya. Ntabwo azoshobora kwibagira wa wundi nubwo vyagenda gute. Wa wundi yamuhemukiye muzobana. Ilevure kazo guhura urukundo sawa. Mugabo muzobana. Anakwereke kwa gukunda. Mugabo azokoresha kwirengagiza gusa ivyamubayeho. Mugabo ijya ni historia y'ubuzima aba yarandikishije. Niyo agiye kwandika igitabo kigenga ubuzima yabayemwo, ijya aba yarayandikishije. Ntashobora gusimba kijya kibazo yaciyemo. Ujya muntu yamuhemukiye ategerezwa kwandika muri historia y'ubuzima bwiwe ati jewe narahemukiwe. Agerageza gusa kubyirengagiza, mugabo ntiyibagira. Ntibaze rero baguhende ngo iyo wahuye n'umukobwa yahemukiwe cyangwa umuhungu yahemukiwe ngo abafise urukundo rwinshi. Never. Amakenga azomugumamwo to. Arashobora kunagukunda akavuga teske uyu muntu ntazoshobora kumemukira nk'uwamemukiye ubwa mbere. Byose bibaho. Ntazo kwigera yibagira wa wundi yamuhemukira. Mu gihe yamuhemukira yumva ko amufise ko amaranga mutima. Azori muzobana, egome muzobana. Mugabo kumwibagira never. Okay, mbona ibibazo bibandanya biba byinshi egome. Ngomba turangize. Hanyuma ngomba ndakubwire kwica umukunzi wawe canke umugore mubana. Ibyo byose biri muri ya mibabaro. Biri muri vya bindi byo kubana mutabanye. Biri muri ya mitima nyene yahuye idakundana. Byose ntawo byagiye niyo biri. Ntabwo wokunda umuntu ukaba umufise ko maranga mutima hanyuma ngo ubangure imbugita umucumite canke ngo ufate ikindi kintu umwice. No, ntibibaho. Ego irakoze, murakoze cyane. Oya ntabwo tugikora misi yose, tugikora mu gihe tuba twaronse akanya. Abu ibibazo ni byinshi cyane cyubwa, ntabwo twashobora kubyishura byose. Hari n'ibyagiye birandengana kubera comment zabaye nyinshi, kandi n'umwanya uragiye. Mugabo ico nizeye twize kandi twamenye. Urashobora kubimwibagiza aho ndabyumva Hassan. Naho nyene kumwibagiza nakubwiye umuntu arirengagiza muga ntiyibagira. Ntabwo uba wabimwibagije no, ahubwo aba yabyirengagije gusa. Kubaho kwirengagiza ukamushira mu yindi mode. Mugabo kwibagira completema ntibibaho mu buzima bw'umwana w'umuntu. Murakoze cyane rero ababandanyije badukurikirana. Imana ibahezagire cyane, kandi ndabifuriza abatarubaka
kuzoronka abo imitima yabo ikunda, ya kuja mu ngo bazi neza yuko bafitaniye amarangamutima, baronke abo bahuza, bizoba ari byiza kurusha. Murakoze cyane, ya tuzasubira ikindi gihe. Imana ibahezagire cyane.